Imana ihabwe icubahiro. Yarakoze umwami, yarahabaye muri ivyo niko tubwiye, yarahabaye. Muri ca gihe c'ijambo umwami yarahabaye. Imana ihabwe icubahiro. Amajambo twariko turavugana ariyo turiko n'ubu, ahatubwira ngo nitwaba abigishwa, nitwaba dushaka kuba abigishwa ba Yesu vy'ukuri tukamwitirirwa, vy'ukuri nitwige kuguma mw'ijambo ryiwe, tugume mw'ijambo ryiwe. Mwene data, ugume mw'ijambo rya Yesu, rizoguha kwidegemvya, rizotuma ubuzima bwawe buhinduka. Imana ihabwe icubahiro. Igihe cose nizeye ijambo sinigeze maramara. Haleluya. Igihe cose nabaye mw'ijambo nkarigumamwo, ijambo Imana yambwiye, ijambo nasomye, ijambo nkebo yandongoyemwo, ryamye ivyamwa, ryakoze ibitangaza mu buzima bwanje. Haleluya. N'iri jambo Yesu yampaye, iri jambo nahawe kandi niko ndabasangiza, naryo nyene ndagiteze kubitangaza. Nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mw'ijambo ryanje murabigishwa banje vy'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Hari igihe tuba tutari mu mwidegemvyo, hari ibiri hariya no hino bitubujije amahoro, intambara ziri burya hirya no hino, ariko nitwaguma muri iryo jambo, nitwaguma muri Kristo, nitwaguma mu majambo yiwe, tuzomenya ukuri tumaze kuyagumamo, kandi uko kuri tumenyera muri ayo majambo tumaze kuyagumamo kuduha ukwidegemvya. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data, ndagomba ngo dusenge mu minota mikeyi, wumvirize umutima wawe. Mbega hahandi bariko barampa igiturire kugira ngo ndabigenze ukunye, naragumye mw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimbwira iki? Mbega hamwe bantuka bakambwira amajambo mabi, jewe narabishuye nanje amajambo mabi, hahandi bambeshera, mbega byagenze gute? Waragumye mw'ijambo ry'Imana. Mbe hamwe nakura n'ubukene kandi nkabona ama opportunity mugabo ari mw'ivyaha, waragumye mw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe cane. Niba waragumye mw'ijambo ry'Imana, wenda kwankuraja ugumemo. Reka dusenge. Turasaba imbabazi aho twateshutse. Nanje hari aho byangoye sinaguma mw'ijambo ry'Imana. Ndashaka kwiyumvira aho ngani kumbure vyabiye sinagumye mw'ijambo ry'Imana. Dusaba Imana imbabazi. Tubwire Yesu ngo tubabarire kuko tutagumye mw'ijambo ryawe. Hama twongere tumuhe kaze, aze muri twe vy'ukuri, tuvuge ngo Yesu twambike inkomezi kugira ngo tube mw'ijambo ryawe vy'ukuri. Reka dusenge. Mwene data, Data mu izina rya Yesu Kristo, turaje imbere yawe, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, turagushimiye uyu mugoroba ijoro rigeze ngaha ukuvuganye natwe. Hari message itari isanzwe, idasanzwe na gatoya washatse kutuganiriza. Twiriwe muri vyinshi, ariko aka kanya ushatse kuvugana n'ubugingo bwanje n'ubugingo bwa mwene data, ushatse kuvugana nawe kugira ngo yumve, kandi uratubwiye ngo nitwaguma mw'ijambo ryawe tuzoba abigishwa bawe n'ukuri. Vy'ukuri hari aho nateshutse, hari aho mwene data atageze uko bikwiriye, hari aho atagumye mw'ijambo ryawe, mu masituwasiyo tugenda duhura nayo mu buzima. Hari igihe tutaguma mw'ijambo ryawe, tunyuganyuga bivanye n'amasituwasiyo, tugateshuka bivanye n'amasituwasiyo. Turasavye uduharire Mwami Yesu, uduharire, utubabarire. Mu ntege nke twagize ntitwahagarara, ntitwaguma mw'ijambo ryawe, utugirire imbabazi, utweze udutunganye n'aya maraso y'igiciro, utwemere. Data, kubw'ijambo ryawe tubwiye ngo nitugume mw'ijambo ryawe. Turaguhamagaye ngo uduhe ububasha muri mpemu wawe wera waduhaye, kugira ngo buri wadukomeza tukiri muri ino si. Reka duhe ububasha, aduhe ububasha bwo kuguma, inkomezi, capacity yo kugira ngo dushobore kuguma mw'ijambo ryawe, ntiduteshuke, tugume mw'ijambo ryawe. Urakoze Mwami, urakoze kugira neza. Turagushimira ijambo ridasanzwe, ijambo rimpinguye ubwanje, ijambo rihinguye mwene data. Urakoze nyine icubahiro. Turagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, twizeye, dushima izina ridasanzwe. Amen. Guha umugisha. Ndizera ko ari ico Imana ikoze, ndizera ko ari ico Imana ikoze vy'ukuri ngo twige kuba mw'ijambo rya Yesu. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Hariho uwundi muntu ushaka kutuganira nawe mu kanya gatoya kugira ngo turangize amasengesho. Birashobora kumvisa aya majambo mugabo utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu yariko abibwira abayuda bamwemeye. Aya majambo twavuganye ko ari amajambo y'abantu bamaze kumenya Yesu, bamwemeye vy'ukuri. Nawe usanze utaramwemera vy'ukuri, ariko wagiriye ubuntu. Imana irahambaye, ugiriye ubuntu budasanzwe kumva aya majambo. Niba utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, reka wakire Yesu Kristo uyu munsi. Uwe muri umugabane w'abana b'Imana.
n'amajambo subiramo nk'uko ijambo ry'Imana tubwiye, ntitwavyatuza akanwa, nta bundi buhinga, oya ntitwikebagura. Umwami Yesu yadutanga ikiguzi no kwatura gusa tukizera, ukabuhejeje kwaba umwana w'Imana. Ariko usubiremo aya majambo uti: Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndemeye ko ndi umunyavyaha. Uyu munsi ndaje imbere y'inyonga zawe, ngo umparire ibyaha vyanje vyose, ivyo nakoze mu kutamenya, ivyo nakoze nzi, umparire unyogesha amaraso yawe y'igiciro anyuze nderere. Ndaje imbere yawe Mwami, nihakana ibikorwa vya Satani vyose, ivyo nagendeyemwo mu kumenya no kutamenya. Uyu munsi ndavyiyambuye, ngo amaraso ya Yesu Kristo anyoze. Uyu munsi ndaje aho uri, ngo mbe umwana wawe, ndaje kugira ngo mbe umwana w'Imana. Ndaje ngo unkure mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Nizeye izina ryawe kandi nizeye kuba umwana w'Imana. Mu izina ryawe Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Congratulations, turagukeje. Imana iguhe umugisha kuko wemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Urahejeje kuba umwana w'Imana. Haleluya. Umva ubwo buntu twagiriwe kubyatura gusa bitumye uba umwana w'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Urahejeje kuba umwana w'Imana. Urondera ishengero rikwegereye, canke urashobora kutwandikira kugira ngo tukurondere. Urondere igitabo ca Bibiliya. Haleluya. Urondere igitabo ca Bibiliya kigufashe, kuko ariyo message, niho tuvuganira n'Imana ku munsi ku munsi. Udashobora kukironka ufise ibindi bibazo, hari byinshi uzomenya, harakurikira umubatizo, ivyo byose ushobora kutwandikira cyangwa ukarondera ishengero. Turizera neza mpembuye igihe cyose umukristo yakiriye Yesu, hariho ubushobozi buza kuri we. Muri we bwa mpembuye ashobora kurongorera ahantu hari ishengero ryiza, bakagufasha kugira ngo utere imbere muri ntambwe uteye imbere, ntambwe uhonyoyemwo. Imana igushoboze rero muri byose. Imana ikugirire neza. Ndabashimiye mwese mwihanganye mukabana natwe muri amasengesho. Mugira ijoro ryiza, indoto nziza, umwami abaganirize. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Murakoze.